Hari ahantu muri Afrika y'ubuseruko abantu benshi babona nk'ishamba risanzwe, ariko kandi abahashitse bo bavuga ko hari ikintu kidasanzwe kigaragara muri ano mashamba y'igitangaza. Hari ahantu umuntu ashobora kugenda amasaha menshi azi neza iyo agiye, ariko kandi kumarira ishamba bikaba ikintu kidashoboka habe namba. Aha n'ahantu huzuye inkuru zidasanzwe, inkuru z'inyamaswa zitaboneka ahandi hantu na hamwe ku isi, n'amabanga y'abantu binjiye muri ano mashamba ariko ntibashobora gusohoka habe na rimwe. Ariko kandi ikibazo gikomeye cyane si ico, ikibazo gikomeye ni iki: ni kuki Nyungwe yo mu Rwanda na Kibira yo mu Burundi bisa nk'ishamba rimwe? Ni kuki kandi inyoni, ibikoko n'imigezi bisha hagati y'aya mashamba atandukanye ibihugu bibiri vyo bitagira imipaka? Kandi ni kuki abantu benshi bavuga ko aya mashamba ashobora kuba afise umutima umwe? Uno musi tugiye gukora urugendo rutandukanye n'izindi ngendo zose wigeze ubona kuri internet, kandi igiye kukwinjiza neza muri ano mashamba abiri mu buryo buhambaye cyane. Ntitugiye kuvuga inyoni zisanzwe gusa, kandi ntitugiye mu butembere busanzwe, ahubwo no musi tugiye kwinjira mu mutima wa rimwe mu mashamba ya kera agaragara muri Afrika. Kandi ndakubwira ko hagati muri ano mashamba yijimye hari amabanga akomeye cyane abantu benshi badakunda kuvuga. Niba ushaka kuvumbura no kumenya vyinshi, gumana nanje muri no video kugeza ku musozo. Aha ni kuri Olivier Info. Niba ari ubwa mbere uhanyuze, ibuka ukanda subscribe kugira ngo tubane umunsi ku wundi. Nikaze muri kino kiganiro. Kugira tutahura ibanga rya Nyungwe na Kibira, dutegerezwa gusubira inyuma cyane imbere y'amakarata y'ibihugu. Aha ni imbere y'uko habaho u Rwanda, imbere y'uko habaho u Burundi. Muri ico gihe aka karere kose kari gafutswe n'ishamba rinini cyane. Abahinga bavuga ko ishamba ryatanguye kubaho imyaka myinshi irenga ibihumbi yaheze. Bavuga ko iri ari rimwe mu mashamba akomeye cyane muri Afrika, inyuma y'ishamba ry'imvura rya Congo Rainforest. Igihe ibindi bice vya Afrika vyariko biruma cyane kubera ihindagurika ry'ikirere, Nyungwe na Kibira vyagumye bifise ubuzima kandi ubuzima buhagaze. Iki nico gituma uno musi aya mashamba afise ibinyabuzima bidasanzwe kandi bitagaragara ahandi hantu na hamwe ku isi. Aha hari ibiti bishobora kuba bimaze imyaka irenga 500 iheze. Hari n'ibikoko bitaboneka ahandi hantu na hamwe ku isi. Hari n'udukoko duto duto abahinga batarashobora kumenya utwaritwo. Ariko kandi ikintu gitangaje cyane ni iki: ishamba rya Kibira ntiritandukanye na Nyungwe habe na gato. Iri ni ishamba rimwe rifise ubuzima bumwe, rifise n'umutima umwe. Iyo uvuye mu Rwanda winjiye mu Burundi, ibiti birabandanya, nta guhinduka na guto kuhaba. N'imigezi iva mu Rwanda yinjira mu Burundi, ndikava mu Burundi yinjira mu Rwanda, isangirira ishamba ry'umutima umwe. Ibi vyerekana yuko kamere yo itagira imipaka. Iyi niyo mpamvu abahinga benshi bavuga ko aya mashamba akora umutima umwe. Iyo hari ikibazo gikomeye cyane muri Nyungwe, Kibira iravyumva, kandi iyo hari ikibazo gikomeye cyane muri Kibira, Nyungwe iravyumva ko ari hinduka rikomeye cyane. Uyu ni nk'umubiri umwe ufise ibice bibiri bitandukanye, kandi bitandukanijwe n'imipaka isanzwe itanagaragara. Mugihe winjiye muri Nyungwe canke Kibira mu saha ya gatondo, ushobora kumva amajwi adasanzwe, amajwi y'amashami hejuru cyane, amababi ariko aranyiganyiga. Uba wumva umeze nk'aho hari ikintu kiriko kirakuraba, ariko we ntushobore kukibona. Aya mashamba ni imwe mu nyubakwa zikomeye cyane z'ibinyabuzima muri Afrika. Aha hari inkende nyinshi cyane, kandi inkende z'ubwoko bwinshi. Hari zitwa chimpanzee, korobisi n'inguge zifise amabara adasanzwe. Ariko kandi ikibazo gikomeye cyane ni iki: ni gute ibikoko vyambuka igihugu ata pasiporo? Ni gute chimpanzee ziva muri Nyungwe zikaja muri Kibira ata kibazo na kimwe? Ni kubera ko kurizo ivyo bihugu bibiri bitabaho, nta mipaka kuri vyo. Abahinga bo bavuga ko aya mashamba ari citwa koridoro biologique, no kuvuga ubuzima budasanzwe ku binyabuzima bihatuye. Iyo ishamba ricizemwe ibice, ubuzima burapfa kandi bugapfa buhoro buhoro. Ariko kubera ko Nyungwe na Kibira bikira ishamba rimwe rifatanye, ibikoko bishobora kugendagenda muri ano mashamba hagati yayo, bigenda gushaka ibifungurwa, bigashaka naho vyorondokera kugira ngo bigwize imiryango. Ariko rero hari ikindi kintu gitangaje abantu benshi batazi kuri ano mashamba y'igitangaza. Abantu bamwe bavuga ko mwijoro bumva amajwi asa na y'abantu bavugira kure cyane muri ano mashamba. Abandi bakavuga ko babonye ibiremwa binini cyane bigaragara mu mwijima muri ano mashamba. Abahinga bo basigura ko vyinshi muri ivyo biba ari inyamaswa zidasanzwe zigaragara muri ano mashamba. Ariko ku bantu bahinjiye bari bonye no mu masaha y'ijoro, bavuga ko aya mashamba arimwe ikintu kidasanzwe batarashobora gusobanukirwa. Umviriza neza, hari ikindi kintu abantu benshi badatahura kuri ano mashamba y'igitangaza. Iyo ubonye Nyungwe canke Kibira, ushobora kubona gusa ko ari ibiti bisanzwe, ariko mu vy'ukuri aya mashamba n'uruganda runini kandi rukomeye cyane rw'amazi mu karere ka East Africa. Mbere si mu karere ka East Africa gusa, ni muri Afrika yose. Imigezi myinshi iva muri ano mashamba, amazi amanuka aja mu biyaga, ayandi agakoreshwa mu mirima, ayandi agakoreshwa mu buzima bwa misi yose bw'abantu amamiliyoni muri bino bihugu vyo muri East Africa. Iyo aya mashamba ataba gihari, ibice
vyinshi vy'u Rwanda n'u Burundi vyohindutse nk'ubugaragwa. Ibiti bifata ibicu bikabika amazi menshi bikarema imvura. Iki ni c'abahinga bakomeye cyane bita cycle d'oro. Iki nico gituma abahinga bamwe bavuga ko Nyungwe na Kibira ari amahaha y'akarere. Ariko kandi ikibazo gikomeye cyane ni iki: ni kihe kintu gishobora kuzoba igihe aya mashamba azoba yaragabanutse cyane? Kuko inkuru nyinshi zivuga ko mu myaka iheze abantu benshi bagiye binjira muri ano mashamba. Hari abatemye ibiti, hari n'abahize ibikoko bidasanzwe byo muri ano mashamba, hari n'abariko barashaka amatongo yo kurima kugira ngo bashobore kubaho. Iyo umuntu avuze ishamba abantu benshi biyumvira ibiti gusa, ariko kandi ishamba rinini cyane nk'iri rishobora kuba nk'ikiyaga c'umwijima. Hari ibice vya Kibira na Nyungwe aho izuba ritinjira neza munsi yavyo. Iyo umuntu atazi inzira muri ano mashamba ashobora kuzimira mu masaha make gusa iyo ariko aratembera muri ano mashamba. Kandi mu myaka myinshi iheze hagiye humvikana inkuru z'abantu binjiye muri ano mashamba batashoboye gusohoka. Iyo ugeze mu ishamba rinini cyane nk'iri, telefone ibura amarezo burundu, amajwi y'inyoni n'umuyaga bigatuma udatahura neza aho uri. Kandi mwijoro aya mashamba arahindagurika cyane, umwijima ukaba mwinshi cyane ku buryo amajwi aba ariko arumvikana muri ano mashamba aba ari menshi cyane. Iki nico gituma abantu benshi bavuga ko Nyungwe na Kibira ari akarere kadasanzwe gafise ikirere cako cihariye. Aha si kubera ko ari amarozi aba ariko arakora, kandi si kubera ari migani, ahubwo ni kubera ko kamere ihambaye cyane ishobora gutuma umuntu yumva ko ari muto imbere ya natire. Iki ni gitangaza gikomeye cyane gishobora kugaragara muri ano mashamba abiri. Iki nico gituma bakubuza kwinjira muri ano mashamba utabifitiye uruhushya, kuko kugerageza gato gusa bishobora gutuma ubura ubuzima bwawe burundu. Hari ikindi gitangaza gikomeye cyane abantu benshi batigera bavuga. Aya mashamba ntatuwemo n'inyamaswa gusa zitangaje, ahubwo ano mashamba n'akarere k'amateka akomeye cyane, kandi amateka yo kuva kera cyane. Mu bihe bitandukanye aha hari abagwanyi bihije muri ano mashamba, kandi hari n'abasirikare baciye muri aya mashamba imyaka myinshi cyane. Aba n'abantu bahungiyeyo kandi bakaronka ubuzima muri ano mashamba. Ushobora kwiyumvira ati kubera iki? Kubera ko ishamba rinini nk'iri rishobora guhisha ibintu vyinshi cyane kandi igihe kirekire. Mu gihe cy'intambara cyangwa umutekano muke, Kibira na Nyungwe vyahindutse nk'inkomezi za kamere ku bantu bari batuye hafi y'ano mashamba. Ariko kandi nubwo ayo mateka yasize ubwoba mu bantu benshi cyane, hari abantu benshi bakoze bavuga ko hari amajwi bumvise mwijoro muri ano mashamba. Hari n'abavuga ko babonye amatara hagati mu ano mashamba kandi imyaka myinshi yaheze. Ukuri nuko aya mashamba yabaye ivyabona bikomeye cyane vy'amateka menshi muri kano karere, kandi abantu benshi badakunda kuvuga. Kandi nakubwira neza yuko uno munsi yugiye muri ano mashamba wumva umeze nkaho uri kurumva amajwi atangaje cyane. Ushobora kumva umeze nkaho uri kuribuka ibintu vyinshi vyabereye muri ano mashamba, kandi ibintu vy'igitangaza. Nubwo hari imipaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda, ibi kamere yo ntibizi. Imvura igwa muri Nyungwe niyigwa muri Kibira. Inyoni zigurukira hejuru y'u Rwanda nizo zimanuka mu gihugu cy'u Burundi. N'imigezi iva muri ano mashamba niyitunga ubuzima bw'abantu benshi muri bino bihugu bibiri bitandukanye. Iki nico gituma aya mashamba ari ikintu kirenze politike. Ariko kandi hari ikibazo gikomeye cyane naha. Mu gihe abantu batokingira amashamba nk'ikintu cyabo bwite kandi gikomeye cyane, ubuzima bw'aka karere bushobora guhungabana mu gihe gito cyane. Ariko kandi dusanzwe tuzi ko aya mashamba akingiwe cyane ku buryo buhambaye. Nico gituma kandi nibutsa abantu binjira muri ano mashamba mu buryo butemewe bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abantu benshi. Kandi utegerezwa kumenya ko iyo ishamba ripfuye ntihapfa ibiti bisanzwe gusa, ahubwo n'ubuzima bw'ibiremwa byinshi bupfa. Nyungwe na Kibira si amashamba asanzwe habe na gato. Ubu ni ububiko bwa kamere kandi n'umutima wa Afrika y'ubuseruko. Iki ni kibanza kibitse ubuzima bwinshi n'amateka akomeye cyane, aho hagihishe amabanga menshi abantu benshi batarashobora kumenya. Reka ndakubwire ko igihe uzosubira kubona ikarata y'u Rwanda cyangwa y'u Burundi, uzokwame wibuka ko hagati y'ivyo bihugu hari ikintu kidasanzwe, ishamba rimwe kandi rifise umutima umwe. Iri ni ishamba rimeze nk'irihumeka, ishamba rimeze nk'iribona kandi rifise amaso adasanzwe. Iri ni ishamba rifise inkuru nyinshi kandi ryibuka kahise gakomeye cyane. Ariko none wewe ngira ndakwibaza ikibazo gikomeye cyane. Ni igiki cyagutangaje muri bino bintu byose bigaragara muri ano mashamba y'igitangaza? Tanga igitekerezo cyawe muri comment. Ni nano dusoreje kino kiganiro cyacu, dusubire muri video y'ubutaha.